Itangazo ku bimenyesha makuru. Ubushikiranganji bw'imigenderanire y'ubunani makungu no gufashanya mu iterambere buri n'iteka ryo kumenyesha abarundi n'amakungu ibi bikurikira. Kuwa 4 Munyonyo 2020 inama ntayigayezwa y'ishirahamwe mpuzamakungu y'umuryango w'abavuga ururimi rw'igifaransa mu nama yayo isanzwe igira 112 yarafashe ingingo yo gukuraho ibihano n'izindi ngingo z'agahotoro zari zafatiwe u Burundi biturutse ku migumuko yabaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2015. Iyo nama irongowe n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu y'umuryango w'abavuga ururimi rw'igifaransa yaremeje ingingo ikuraho ishigwa ry'u Burundi mu gihano cyo kwihwezwa yari yafashwe kwa 3 Mukakaro 2015 hamwe n'ingingo yahagarika gufashanya n'igihugu cy'u Burundi yari yafashwe kuwa ndwi Ndamukiza 2016. Tugerageje kwibutsa abatwumviriza ivyabaye mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2015 byari bifatiye ku citwazo gifatiye ku kwitoza kwa nyene icubahiro umuhisi Petero Nkurunziza yahazarongo igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2015 no kugerageza gutembagaza ubutegetsi byakurikiye imigumuko yari kiraba mu gihugu. Ibyo nivyo byatumye iryo shirahamwe mpuzamakungu y'umuryango w'abavuga ururimi rw'igifaransa rifata ingingo itabereye y'akarenganyo ku Burundi maze ricarishira Burundi mu gihano cyo kugumizwa mu mwihwezo mu makoraniro no mu manama yaryo yose byagize. Kubw'ivyo umunyamabanga mukuru arongoye ishirahamwe mpuzamakungu y'umuryango w'abavuga ururimi rw'igifaransa yarahejeje akazaratanga icegeranyo c'ingene mu Burundi hifashe uko inama yose ibaye. Muri Ndamukiza 2016 inama ntayigayezwa y'ishirahamwe mpuzamakungu y'umuryango w'abavuga ururimi rw'igifaransa yafashe ingingo yo guhagarika ugufashanya n'u Burundi yitwaje yuko hoba hatari impinduka mu bijanye na politike, umutekano, agateka kazina muntu mu gihugu cy'u Burundi naho ivyo vyaguma bibeshuzwa n'ubuserukizi bw'igihugu cy'u Burundi muri iryo shirahamwe. Ivyo ntivyaciye intege abaserukira igihugu cy'u Burundi kuko uko inama ibaye bamana ntaryo berekana yuko ivyakozwe na leta y'u Burundi mu mwaka wa 2015 byari bigamije kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu, ugukingira inzego zari zatowe n'abene gihugu ari naco byatinze bikagira umusaruro kuko buke ibintu byagiye birasubira mu buryo. Ico gikorwa cyakozwe n'abaserukira igihugu cy'u Burundi caragize umusaruro mu nama nshingamateka y'ishirahamwe mpuzamakungu y'umuryango w'abavuga ururimi rw'igifaransa kuko ryabaye irya mbere. Iyo nama yabaye irya mbere mu gutahura ivyasabwe n'abaserukira igihugu cy'u Burundi mu mwaka baze bongera kunga ubucuti n'inama nshingamateka y'igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2018. Hari hasigaye ukuvyumvisha ishirahamwe mpuzamakungu n'umuryango w'abavuga ururimi rw'igifaransa. Amatora yo muri Rusama 2020 yatumye abaserukira igihugu cy'u Burundi bongera kuronka imvo yiyongera kuzo bari basanganywe mu kubisigurira ishirahamwe mpuzamakungu y'umuryango w'abavuga ururimi rw'igifaransa kuko Burundi bari buhejeje kuronka inzego nshasha biciye mu matora atekanye kandi yateguwe akongera agashigikirwa n'abarundi ubwabo. Abaserukira Burundi barandikiye umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu y'umuryango w'abavuga ururimi rw'igifaransa bongera baboneraho no kumenyesha iyo nama igere 110 yuko ubuhanuzi ntagezwe benshi cyane mpuzamakungu w'abavuga ururimi rw'igifaransa kuwa ndwi Mukakaro 2020 ko Burundi busavye gukugwa ko ibihano byose n'izindi ngingo z'agahotoro bwari bwafatiwe. Abari baserukiye ibihugu vyabo muri iyo nama bavyakiranye ubweze kugira ngo amategeko yubahirizwe. Inama ntayigayezwa y'ishirahamwe mpuzamakungu y'umuryango w'abavuga ururimi rw'ikirundi rw'abavuga ururimi rw'igifaransa muri Antunga yarasabye urwego rujejwe gutegura ibizokwigwa bijanye no gushira mu ngiro akamo katewe n'u Burundi
mu nama isanzwe igira 112. Ivyo byo gushira mu ngiro akamo katewe n'u Burundi nivyo byaraye vyemejwe icese mu nama isanzwe y'inama ntayegayezwa y'ishirahamwe ry'umuryango w'abavuga ururimi rw'igifaransa igira 112 yabaye kuri uyu wa 4 Munyonyo 2020. Kuva kuri uyu wa 4 Munyonyo 2020 Uburundi bwongeye kuba umunywanyi ashitse mu ishirahamwe mpuzamakungu ry'umuryango w'abavuga ururimi rw'igifaransa, kandi bukaba bwemerewe gufata ijambo no gushikiriza aho buhagaze mu ifatwa ry'ingingo ziraba iryo shirahamwe. Ugushira mu ngira amasezerano y'indimi yari yatewe ku mukono na nyenicubahiro yazahoze arongoye igihugu c'u Burundi umuhisi Petero Nkurunziza hamwe na nyenicubahiro Abdou Diouf yari umunyamabanga mukuru w'iryo shirahamwe mu mwaka wa 2014 mu nama y'abakuru b'ibihugu yabereye Dakar muri Senegal, byagarukiye ku gushiraho umugwi ujejwe uburongozi no gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'imigambi yari muri ayo masezerano biciye mu kiranga bikorwa cari cyamaze gutegurwa. Ayo masezerano yategerezwa gusubizwaho kubera yuko imigambi yari muri ayo masezerano ijanye no gufashanya mu bisata by'indero, inyigisho z'ubuhinga n'inyigisho zo kunagura akazi, ururimi rw'igifaransa ku rwego mpuzamakungu, imico kama n'akaranga ari kirumara ku gihugu c'u Burundi no ku muryango no kwishirahamwe mpuzamakungu ry'umuryango w'abavuga ururimi rw'igifaransa. Ugukuraho ibihano by'agahatoro ku Burundi byari byafashwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'umuryango w'abavuga ururimi rw'igifaransa bifise akamaro ntangere mu bijanye no gutera imbere kw'imigenderanire y'igihugu c'u Burundi n'ayandi makungu canke n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu. Ni kandi ubutumwa burungitswe ku nshuti n'abagenzi b'u Burundi mu makungu, mbere akaba ari n'akamo kabasaba gutegera neza ibyabaye mu mwaka wa 2015 mu gihugu c'u Burundi mu gufata ingingo zibereye zisunze ubwigenge no kwikukira kw'igihugu c'u Burundi. Ubushikiranganji bw'imigenderanire y'ubundani makungu no gufashanya mu iterambere burashimiye inshuti n'abagenzi b'u Burundi bashigikiye igihugu c'u Burundi mu ntambara yo guharanira ukwigenga ku Burundi. Ubushikiranganji bw'imigenderanire y'ubundani makungu no gufashanya mu iterambere buboneyeho n'akaryo ko gukeza ubuserukizi bw'igihugu c'u Burundi muri Repubulika y'Ubufaransa, bukongera bugatera intege abaserukira igihugu c'u Burundi bose mu makungu ku bikorwa vy'iteka byo guserukira leta y'u Burundi no guharanira inyungu no kwigenga kw'igihugu cabibarutse. Bigiriwe i Bujumbura ku wa 5 Munyonyo 2020. Murakoze.